Maramutse munyanganire kamera irazirajugumira kubera ndi gukora ikindi kintu ariko nashaka uno munsi mvugane n'abantu i Burundi bavuga ko bize aba bitaba intellectuel abakozi ba leta n'abandi muri uwo mugwi. Jewe nagomba ndamenyeshe yuko mu Burundi kiri mu bihugu bike kumbura n'ibindi bihugu bivuga igifaransa abantu bakora biguru ntege, abantu bafise ubunebwe, abantu bakora amasaha makeyi, abantu bonona umwanya. Naravye akantu gatoyi gusa k'umuntu yitwa homme du changement umenga ari muri Kenya avuga ati kubera iki dufata akaruhuko k'amasaha abiri. Je narinze ko vyaheze. Bijya bintu vyuko umuntu aja ku kazi agasubira mu ngo saa sita ngo agiye kurya ugibiki agafata abandi masaha abiri hanyuma akagaruka gukora akazi. Ubononye ibintu n'imiburiburi bibiri. Icambere wononye n'umwanya. Umwanya uvana he ufata amasaha abiri ku munsi? Amasaha abiri is a lot of money. Umwanya munini cyane. Cyo tuma mubongiza avuga ati time is money. Buri saha uri kuranebwa, buri saha uri ko wicara, buri saha uryamye, you are wasting money, uri guhomba amafaranga. Donc ajya amasaha abiri ni menshi cyane. Nagenda kumenyeshe ko mu bihugu twebwe turimwo bafise hagati minota 30 n'isaha imwe ya lunch. Donc ivyo kurya vya saa sita nayo nyene bamwe turira kuri desk kuko uri kurakora ikintu kuvuga ati ikintu sindagiheba reka mfate kano kantu ndakarye hanyuma nkomeze ivyo ndiko ndakora. Bo ica kabiri uba wononye n'amafaranga. Urumva niba uba kumusaga gukora muri ville cyangwa mu Kamenge cyangwa ahandi hose uba noneho bigaza kuvata transport naho bari ngufiya bigasaba ko utwaza imodoka ya leta ugasura muhira kugiye kurya. Ico gihe urumva ko wononye iki? Wononye kandi amafaranga yo gukya transport. Bona yumva ko atangwa kushobora kuba menshi ko no kuvuga buri munsi wo gukora transport zine aho ukora zibiri. Nuvuga transport kiba double. Yuri uririye ku kazi ubu sevinze uwo mwanya. Bo bavuga ati none se ku kazi murateka, ku kazi woja gutekerayo? No. Ni culture, ni habitude. Sirazima d'abord ngo umuntu ajye gatatu ku munsi, ico cyo kimenye, ariko kandi sirazima ngo umuntu mu gatondo ajye umuceri n'ibiharagi, ku murango umuceri n'ibiharagi, mu ijoro umuceri n'ibiharagi n'inyama. Ukuntu nko mu Bongereza babikora mu gatondo akora ikintu bita breakfast. Ibintu biri simple, biri simplifié, niho bacungurira umwanya wabo n'amafaranga yabo. Ashobora gufata ico bita serious, cereal. Avuga ngo nizabana bla no, hari izabana n'izabakuze. Agafata cereal agasukamo amata. End of story. Iminota ibiri cereal ayikuye mu kabati, amata yakuye muri frigo, azasutsemwo ararangije. Iminota ibiri yaje gutegura ibi vyo kurya vyo mu gatondo, breakfast. Singombwa ngo ashira inkono ku ziko bashusha amakara bakaranga urukarango mu gatondo. Très simple, cereal ubuhejeje. Ya that's dark. Bon, urumva cereal ico ni kimwe. Canke kumbure agafata toast, umukate nimba utoastinga nimba ugikuri ya we saw the dark. Uwo mukate akawushira ko ikintu awusiga sepa peanut butter nini wakimenya cyangwa shemu tundi tuntu byabivoka cyangwa kandi kantu akabarariye ni kumbura n'icayi canke ikofi birarangiye. Gutegura ibivyo byo mu gatondo breakfast ntivyatagufata iminota 10. Uwo mwanya ubwononye kumbe iminota 10 ugerageje gukora iyo bita ngo English breakfast ibintu biri fancy mugabo ntabwo bikora buri munsi. Bo ugacigena ku kazi rero baca ivyo vya saa sita byo kumbura hari ikibazo wari kurabaza ikibazo saa sita ugenda uvyitwariye. Benshi batwara ibintu biri simple mugasho gutwara ibitetse bafise microwave bakabishusha ko bakeneye gushusha. Abandi agatwara ico bita sandwich. Fata umukate ukashiramo amavoka, ukashiramo amasalade, ugashiramo utundi tuntu, c'est fini. Biba bihagije kuri ku murango usaze ngo wuzuze uruda, ivyo kuzuza ibidani no kubigabanya
uragenda ukarya ibibayabaye mu ijoro hanyuma ukabona kurya ibibonetse kuba ufise umwanya wo guteka uvuye ku kazi. Uravuga ngo turafise abakozi bla 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 bla, abakozi bagomba kuja kurima cyabo cyaba mugabo, nabwo abakozi bagomba kwiga barabapagazira mu gisagara. Anyway, docha kuvuga urumva uwo mwanya n'ibyo abakozi unabivanyeho, uwo mwanya wo gusubira muhira n'amafaranga bakoresheje ni ibintu wononye wari gukoresha ku kazi. Okay, ariko umwanya cyane cyane amasaha 2 ni menshi cyane ku muntu ariko akora akazi. Yego nivyo mu Burundi benshi nta kazi muri ko murakora muyicaye mu biro gusa mutembeza impapuro. Mugabo ho niho kandi bipfira ko abantu bahembwa batariko barakora. Abantu bita ko bari gukora akazi kandi atakazi bariko barakora. Bo ico ni ikintu kimwe mbona Abarundi bo none amahera bonona n'umwanya, ni umwanya wa saa sita nta kamaro na gatoyi. Mbere jenge nk'Iburundi bakama akazi iyo sinovuga ngo nokomeza nkora kuko nubundi ntibaguhemba yarenze, kiretse ukora muri privé. Mugabo nkora privé je ntabwo nokugara, norira muri nkora ufite nk'aka restaurant dizo nk'aka hotel canke akaduka, ntabwo nokugara sasa ngo ngiye kurya norira aho nyene bakantu tukaguma dukora. Bo ikindi kumbure nkora leta niyo sasa je nozo ndakora ibintu by'uwanje nk'izi video cyo mu mwanya amasaha 2 nokora video ziteye ubwoba, mu amasaha 2 buri munsi baja kumpemba, boss akampemba ngo na lunch time. Bo ico ni kimwe aho abantu bata umwanya. Bano hello, good morning. Doing some lawn. Okay. Abo ndabakweretse nakwereke ko nkuno munsi ni kuwa Mungu. Boje sinagiye ahantu kubera umwana atamerewe neza, nahisemo kumugomeza hafi y'umuhira, kumuza muhira en principe. Uwo mubanyi urabona ko ariko arakata ubwatsi kuwa Mungu, kandi urabona ko atari abantu bakenye, barafise inzu yabo nziza n'ibiki. Mugabo aho kuja mu kabari nico kinagira nkurikize ko Abarundi bavuga ngo barize kuja kuwa kuwa Mungu hiya n'icyaha gikomeye. Kandi turi kuwa Mungu reka nshiremo ibyaha ndabatera ubwoba ndaze ko Abarundi mutinya Imana. Bijya bintu ni ibyaha Imana ntibishima. Ndariko ndavuga mwe bya porte kunyinzoga n'icyaha, donc konona umwanya nubwo buri kwirigara utari kunyinzoga ujya mwanya w'inyuma yo ku kazi, ni wo mwanya mu bisanzwe nk'abantu b'abazungu bakora ibintu vyabo. Tuvate ngo gukata ubwatsi, kumbura guhamagara umuntu mukatira ubwatsi akamuhemba ijana, mugabo ijana caribikana bakazojana muri holiday, hakuriho umuntu yari kwikatira ubwo bwatsi bwiwe, ariko kwikatira ubwatsi bwiwe. Bo ikindi ugiye mu gisagara, abantu bose mu gisagara cyane cyane bisagara birimo technology nka za San Francisco, za Londres, za Paris n'ahandi, usanga ari ibintu vy'amanama ku mugoroba, ni abantu bahura mu manama bavugana ivyo bazokora mu ndwiza, bavugana ivyo bazokora ejo, berekana ivyo bariko bakora marketing, ibintu nk'ivyo. Namavuga hariho website imwe bita meetup.com, donc meetup.com. ugiye kuraba usanga mu bisagara vyinshi biteye imbere ku mugoroba hariho ibintu vy'ama meeting, abantu bariko barahura bakora ibintu nk'ivyo. Bo hariho nk'ikindi bita Toastmasters, naco nyene kiri ni worldwide kwisi yose. Ku mugoroba niho abantu bahura muri quartier bakaja ahantu bakiga kuvuga ico bita public speaking, bagita Toastmasters. Ku bari hanze mushaka kukirondera ico kintu kumwe n'umuntu carahashitse, mugabo ni ku mugoroba ivyo bintu bikorwa. Bo hariho donc ibikorwa vyinshi ku mugoroba bifisa akamaro, bidashobora kuguha amahera peut-être directement, mugabo biriko biguha ikindi kintu ugashamo n'amakuru d'histoire nyene. Abantu usanga bize bagaheza ama diploma yabo biga ku mugoroba gusa, ku murango bari gukora ku kazi. Bo hakabaho n'ama night shift, ubuzi bwo ku mugoroba. Hariho abakora ku murango karangiye ko umushahara udakwiye kubera afise mission, akaja gukora aya kandi kazi. Surtout nko mu Banyamerika bakunda ibintu byo guhustlinga, bivuga ngo side hustle, ivyo ku mugoroba. Bo hanyuma ugashishira ko ivyo ushobora kuba wenyene wikorera. Bo YouTube ntihemba cyane, mugabo bo nibaza ko afise talent, ukaronka umwanya, ukaronka audience, cyane cyane nk'abavuga icongereza, yuko ushobora gukuramo makeyi aruta kuba wicaye mu kabari. Iyo ukora YouTube uyikora ryari, nta mwanya ubufise, umwanya ku mugoroba ni imanye ya
iri novuga yakonje niyo tuba dufise kwa tukira ama video sinzi umuntu akoze kuvuga ngo gukora mu muduga burya mbangiye ku kazi cyangwa mvuye ku kazi cyangwa gutora abana ko nta mwanya munini mba mfise jewe uhagije sindi nkayo ma cyane usanga ariko kaza akora geze ko kazi nkora umva ntibishobora ku ndeba gufata umwanya mutoyi ndonse akaba ariho nkoresha donc iyo mwanya muja mu kabari bijya bintu n'amafuti ubabonye umwanya ico ni kimwe nagira mvuge ubabonye amafaranga uguze ibiyeri ucuja kubisoba nico kimwe n'amafaranga woshira muri toilette ukacuya flasha même chose ahubwo mbere unayafashe inzo bugize neza kuko hoho okay kumbure economic map kumbure iyo uguze ibiyeri umudanazo runguka mbwa kuri wewe nta kintu wungu usivye guhomba ko ibizo nzoga zibaze kuzikwicira liver burya bata foie sinze mu kirundi ko ayitiye haha je no sais pas foie burya neki mu kirundi anyway umwiji mumenga mu kinyarwanda uri kura wica iyo uri kunywa ivyo biyoga idazi na mata zunywa kenshi na kenshi no ubajye abantu bose baganga kuvuga ko inzoga nta kamaro na kamwe kuza kubera ari ikintu abantu bakora kugira abasocialize birabagora ko ziheba mugabo nta kintu nta nyungu nimurimo donc sinagomba gupricha kubera inzoga ndaje kuvuga ko inzoga iri kukwicira amagara iri kukwitwara amafaranga iri kukwicira umwanya nimba uyinywa kuva mu gatondo kuja ku mugoroba dume kuva ku wambe gushaka kwa Mungu uva ku kazi uja mu kabari umwanya urabononye wavangu iwe ntavyo gukora birahari bien sûr birahari none zijya za mukubito agaciro ibiki ntibari mu Burundi bari ku kivi bariko barakora ivyo bahimiza ngo muje kurima n'ibiki hari ibindi bintu ushobora gukora nyuma ya saa sita ufise internet ko internet ibintu byinshi ushobora kwiga ururimi ushobora kwiga technology runaka ushobora kwiga ingene wigisha neza no muri mwarimu ukiga ibintu extra hari byinshi byo gukora ku mugoroba umuntu twaronse internet ntawo kwitwaza kera kumbura internet money kumbure internet araboneka bari kuronka rezo mugabo nta rezo ihari kuvuga ngo giye ku mugoroba nta kintu ufite nokora donc ujya mwanya ubononye ubutaye nubwo moja mu nama mugatangura kuvugana mbega basha ko imishari mike yitwokora iki iyo nama muko mvuga n'abandi bantu mutarateranye ubwenge ntihabura ikintu ugukamo gusumva iyo muri ko munyozoga muvuga ibintu by'amafuti ibintu by'abagore ibintu vya mubutu ibintu byabaye kuri bagaza hari ikajondi donc usanga uri kutumwanya n'ivyo bintu bibiri nagira mvuye ko je mbona monona imyanya yanyu donc gufata umwanya muremure ngugiye kugira vya saa sita no gufata imyanya yose y'imigoroba na weekend wanashaka ngo mugiye kunywa inzoga mu bubari bijya bintu bibatakaza umwanya bibononera amafaranga birabasubiza inyuma je nuva ko binabicira creativité donc kuko iyo uriko nkayo wimvite amasaha reka ndakoresha ikindi kintu mu mutwe utangura kwiyumvira jyaho ubuzina genda ronka kubera niyumvire ntibondi muri ubu bukene no buvano canke nkende iki kintu kigura gute ngaca nandika hasi ama skills mfise je ndavuga indimi nkazingahe nubwo ntazivuga neza ukaje nko kuri Nintendo karondera yuzu ndagiye mbona akazi kayo gasaba ururimi nari muri zimwe narinzi atani igifaransa mbere n'indimi ziciriritse ubiravye mugabo nasanze pour quelque raison bari bakeneye umuntu w'umunterprete ncandakajako karama $1 c'est pas kumbure amajana 2 kundwi not too bad ni nk'amasaha mbona kuze nk'amasaha 4 biba bihagije okay sawa reka tuzosubira bye bye.